Ndabaramukije cyane bakunzi ba Ntambwe Dahita TV na cyane mwebwe musanzwe mukurikirana kino kiganiro igitondo gishasha amahoro kugugareza no kuranirwa muri byose aho muri mu byanyu no mu banyu. Ivyo ndabipfurije ndabaha ikaze muri kino kiganiro igitondo gishasha mutaramanye na jewe Janvier Manirambona abari jewe nkuza kukibatunganiza no kukibashikiriza igihe cyose kiba cyateguwe. Ndafise amajambo ngomba ko dusangira tuyasoma mu gitabo c'imigani, abandi bakunda kuvuga ngo imigani ya Salomo kuko imigani myinshi iri muri kino gitabo yitirirwa Salomo. Ubwo rero dusoma mu gice ca 21 duca dusoma umurongo umwe wonyene wa 23. Turabaye amajambo ingene avuga. Jambo ry'umutwe ngahayi tanyaka tugere direktema ku murongo wa 23 kumbure havuga ngo urinda akanwa kiwe n'ururimi rwiwe umutima wiwe aba awurinze amagorwa. Imana yacu nihimbazwe bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha n'amajambo murumva ko atari maremare cane, arasanzwe canke numva ngo ni magufiya, biroroshe kuyafata ku mutwe kumbure iyo bibaye ngombwa, naho kumbura atari yo ntumbero nyamukuru dutumbereye kugira abantu ngo muyahonde ku mutwe muyafate ku mutwe, ariko mugabo navyo nyene n'inkenerwa birakenewe cane kuko birafasha umuntu. Aya majambo dusomye tubonye atubwiye ngo urinda akanwa kiwe n'ururimi rwiwe umutima wiwe aba awurinze amagorwa. Imana yacu n'imbabazi tugomba ko dukora muri ijambo rero ngaha tubona mu nyene rivuga ngo rinda ururimi rwawe. Imana yacu nihimbazwe. Aya majambo yanezereye niko ndayasoma nibuka byinshi biba mu buzima bwacu bwa misi yose, aho usanga kumbure umuntu hariho inyifato, hariho ingeso, hariho n'ubwo kamenyere umuntu abamwo agenderamwo yamamwo, ariko mugabo ugasanga iri jambo ntiyarishize mu ngiro. Iri jambo rivuga ngo rinda ururimi rwawe. Imana yacu nihimbazwe. Yewe muri korale nahoze ndirimbamwo ncaruka, niko hari mu myaka ya primaire, niga muri primaire mu mashuri y'intango, twari dufise umuririmbyi twaririmbana yitwa Mporengende. Ayandi nyana kenewe cyane mugabo abantu twabanye muri iyo generation canke se twabanye muri ico gihe muri urwo runganwe nibaza ko baca bamwibuka, bari bamwise Mporengende. Mporengende naho urumva nyene yuko hagobetse n'ijambo ryuko wa undi yavuga ngo nta kajambo nyumvako, ni kuvuga umuntu soko aba yabuze ibyo avuga ariko abahisemo guhora. Imana yacu nidutabare. Rero ngaho bavuze ngo Mporengende urumva nyene haba hagubitsemo akajambo kuko yahisemo kwinumira kugira ngo kumbure murazi twavuga ngo mbere hano ngo uwihoreye ahonga bike. Imana yacu nidutabare. Kandi mu mashuri ya primaire nyene nibuka mbere ko bari nko mu myaka nk'ibiri canke 3 ya mbere niho twiganye n'umunyeshure bamutazira ngo kibi n'akanwa. Hanyuma rero gasanga abantu mbere banashaka n'abigisha tuba bamuhamagara bamugezeko ngo kibi ni bush. Imana yacu nidutabara. Hose ndiko nerekana yuko aya majambo ariko araza muri no ntumbero itubwira ngo rinda ururimi rwawe. Aho urumva ko inyegejemo impanuro ivuga ngo kibi ni akanwa. Akanwa y'umuntu avuga ko bishobora kumukwegera atabaye maso ataravye neza. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha, ndibuka kandi mu mashuri ya primaire nyene hariya no gusigira ngo novuga yuko turorero mfasha nyigisho tuko turanzamwo n'utwico gihe nyene hari igisomwa twasomye mu mashuri y'intango, sindibe bari mu mwaka wa kangahe, ariko mugabo cari igisomwa cyavugwamo ngo gahanga wishwe n'iki. Hanyuma nyagahanga rero uwo muntu ngo yarabonye agahanga agasanga ko kariko karatemba karakonyene mu nzira cyangwa se mwibarabara, ariko ararengana mugabo wenyene. Hama rero bibonekana ko uyo muntu yakunda kuvuga cyane, yari afise akarimi karekare. Hanyuma nyagahanga kariko karakumbagara aho nyine mwibarabara cyangwa se mu nzira uyo muntu yari karacamwo, gaca karamwishura ngo nishwe n'urw'abagabo ngo ariko weho uzokwicwa n'akarimi kawe. Uyo muntu ngo acaragenda mwisite mu mihana
ashwabadura abantu, abwira abantu basidukana n'iyonka ngo nimuze ndabereke agahanga mbonye kavuga kandi katari ku muntu ariko koye n'abantu uti wewe turakuzi ngene wamuvuga ibyo uvuga udatoza utagira urabona ari umuntu bamumenya yuko novuga ngo avuga amajambo ibyo abonye byose urumva nyene. Hari n'abandi usanga barahevye barabatazira ngo ni radio munwa, hari n'abandi twumva muri kiriya gihe batazira ngo ni barutomora ngingo, hari n'abandi mbere twagiye twumva batazirwa ngo ni ba RPA. Urumva nyene mu ntumbero yo kwerekana ko abo bantu bavuga cane, bakunda kuvuga cane, burya ba bantu baca baraza ati mugabo were gubuho udutesheje ibikorwa byacu udukwiye twibereye tukaza ntitubone nyagahanga kavuga uratubona Imana yacu n'idutabare. Hanyuma rero ngo baca baraza, hanyuma rero nawe nimbare y'abagete muragomba mu nkozi uko mushaka jewe no musi ngomba ndabereke amakuru mutari bwigere mubona, ndabereke agahanga kavuga kagaragara katari ku muntu. Baje rero ngo baca basanga ka gahanga nta nagari, wa muntu rero bakamusimbira ko baramukubita amahiri, bakubita wese akubita hahambije, umuntu yadurukiramwo arahwera, aba yishwe n'akarimi kiwe nk'uko nyagahanga kari kagize kari kamubwiye. Hanyuma kandi naramaje munasomye sinibuka neza yuko ari mu migani, ariko mugabo ni muri bino bitabo nyine by'imisezerano rya kera hagati ya Zaburi, imigani n'igitabo c'indirimbo kumbure, ariko mugabo aya majambo niyo ngomba kuvuga. Yavuga ngo urupfu n'ubugingo biri mu rurimi Imana yacu n'idutabare. Urupfu n'ubugingo binyegejwe mu rurimi. Mu rurimi harimo urupfu hakabamwo n'ubugingo. Imana yacu n'idutabare. Ni kuvuga amajambo menshi kujanye n'akarimi cyangwa se kujanye n'ururimi, ingene ariko dukoresha mu guhezagira abantu kandi ariko dukoresha mu kuvugisha ukuri, ariko mugabo ubwo nyine akaba ariko dukoresha mu kuvuma abantu, mu kubavuga nabi, mu kubabeshera, mu kubambika ibara. Imana yacu n'idutabare mu gukuza inkuru y'umubanyi, tuvuga ibintu uko bitari cyangwa se bitagenze. Urupfu n'ubugingo biri mu rurimi Imana yacu n'idutabare. Hari amajambo nasomye naho harimo ijambo rivuga ngo ijambo ryanyu cyangwa amajambo yanyu abe ayakwiye gukuza uwuyabwiwe. Imana yacu nihimbazwe. Amajambo yanyu abe ayo gukuza uwuyabwiwe. Ni ukuvuga mu yandi majambo umuntu akwiye kuvuga ibyo ari byo byose mu bantu. Igihe cyose umuntu agomba kuvuga, agomba gufata ijambo mu bantu, akwiye kubanza kuraba yuko ayo majambo agomba avuge akuza abayabwiwe, hariho ico yungura abayabwiwe, hariho ico amarira abayabwiwe. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro, igitondo gishasha cyacu cy'uno munsi, nane nasomye naho avuga ngo imvugo zanyu zibe izirunzwe umunyu. Yani majambo bagomba kuvuga ngo imvugo zanyu, ibyo muvuga bibe ibintu biryoshe, bibe ibintu bizima, bibe ibintu bihembura, bibe ibintu bifise akamaro bishobora kumarira umuntu abyumvise abibwiwe. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro, igitondo gishasha cyacu cy'uno munsi, n'amajambo rero twasomye twabonye avuze ngo urinda, no kuvuga mu yandi majambo umuntu arinda akanwa kiwe n'ururimi rwiwe, ngo umutima wiwe aba awurinze amagorwa. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro, igitondo gishasha cyacu cy'uno munsi, ntumbere yo kuvuga ngo hariho amagorwa abantu barimwo, abantu babayemwo, ariko ugasanga ayo magorwa bayakwegerwa n'ururimi. Imana yacu nidutabare. Murazi Imana igihe yarema isi n'ibiri muri yo, ikarema ibikoko, ibiti, inzuzi, imisozi, umuco, kuvuga izuba, ukwezi, inyenyeri, murazi ko byose
byose yabiremye ikoresheje ijambo. Ico Imana yavuga ngo nikibeho caca kibaho. Hanyuma kurema byose ibonye ko ari byiza, ngo ica irema umwana w'umuntu nawe irema umuntu. Hanyuma mugabo mu kurema umuntu, Imana ntiyamushatuje ijambo gusa. Novuga ngo ibindi byose iforoma yabiforomye yabishatuye yari ijambo. Akanwa k'Imana karavuga, hanyuma icyo kintu gaca kiba. Imana iti irahanganye kwa kundi Imana igifise mu bwenge, kuko Imana yari ifise les plans zose z'ibyo igomba kurema. Ico idesize, ico ijije yuko ari ciza gikwiye kubaho yarakivuga. Ikivuze byasigura mu yandi majambo ngo iracemprimye, igize impression y'ivyari mu byiyumviro byayo, mu byifuzo byayo, muri plan zayo z'ukuri ico kintu gikwiye kumera. Nimba ivuze imisozi, yavuga imisozi mugabo muri make hagasohoka hakiyemprima, hagaca habaho imisozi kurya nyene Imana yifise muri iyo, muri plan zayo. Imana yacu ihimbazwe neza turakoze ikiganiro igitondo gishasha cyacu tuno munsi. Ariko ngo hageze ku kijyanye no kurema umwana w'umuntu, Imana ngo ikiravuga ngo tureme umuntu mu ishusho yacu ase natwe. Imana yacu nihimbazwe. Ico kintu cyo kurema umuntu rero mu ishusho y'Imana byumvikana, kuko murazi yuko ijambo ry'Imana rivuga mu gitabo cy'Itanguriro, Imana ngo yamuhumekeyemwo impemu y'ubugingo. Uyo muntu aba ufise ubugingo, kandi byasigura ngo kwimanire n'umuntu asa nayo, kwimanire n'umuntu mu ishusho yayo, byasigura ngo hariho ibice byinshi kwijana Imana biyigize. Mu bigize Imana hariho ibice novuga ngo byinshi kwijana, tudashobora kuvuga ngo ni ibice bingahe kwijana, ariko urumva yuko hariho ibice bitari bike kwijana Imana yatransfeye mu muntu, yahumekeye mu muntu, yarungitse mu muntu, novuga ngo yashize mu muntu. Imana yacu nidutabara, kuko kugira ngo umuntu uvuge ngo uyu asana naka, iyo bija hose igitigiri nyamwinshi c'ingene uyo muntu asa kiba kibonekana, cyangwa se kiba cerekana yuko uwo muntu asana naka, ku buryo uravye nabi ushobora no kumwihendako. Imana yacu nidutabara. Ndibuka igihe kimwe nimukiye mu Cibitoke ca Rugombo mu myaka ya za 2004, nashitse kuri eglise nyene ngiye kuhasengera irya mbere mu ishengero ryacu nari nsanzwe nsengamwo aho hantu. Hanyuma rero ndagenda aryo rya mbere ngiye kuhasengera, kumbe haba hariho umuntu bavuga yuko dusa. Uyu muntu yiruka Masabo Ahmed, abatari bake bavuga ngo turasa. Hanyuma rero kandi nkurikiranye mu by'ukuri ako gashusho kari gahari, kuko yari muremure kandi na jewe sindi mugufi cyane. Ntibyari byoroshye kudutandukanya cyane ufatiye ku burebure. Irevwe we yaransumvye uburebure, ariko mugabo na jewe nari imeze nk'uwagurutse, hanyuma kandi mu maso hari hagashusho. Hanyuma rero mukanya uko abakozi b'Imana bo kuri iryo shengero barampaye karibu, nicaye hanze barangiza mu nzu turasangira n'abandi bose baba bahari ngaho nyine. Bavuga ngo bahisemo guhamagara ngo basangire, bampamagara bambwira ngo Ahmed mbere umenga umwarimu w'ico gihe yavuga ngo Karumeli. Hanyuma rero ndinjira turafungura, batari bazi ko atari jewe, ko habone ngo turasa. Mu nyuma bahejeje rero n'amanyamwarumere yaciye aza, niho baciye bavuga ati uzi ko twayatuze ko ari arumere bwabo ndi wabo barasa niboraba. Imana yacu nitabare bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha cyacu kuno munsi. Rero ano majambo ntumbereye kuvuga yuko rero Imana igihe yarema umuntu mu ishusho yayo, ni ukuvuga yuko hariho bimwe mu bigize Imana yashize mu muntu, ku buryo n'iki kintu cyo kwatura ijambo rikaba. Ni ukuvuga ngo mbakwerekana yuko akanwa k'umuntu ibyo katuye
ibitari bike biraba biramukurikirana. Ni nayo mpamvu bivugwa neza kandi musanzwe mubize kumbura abari kubakurikirana kino kiganiro, umuvyeyi avumye umwana wiwe imivumo amuvumye iraba, no kuvuga iraremeka. Kandi umuvyeyi ahezagiye umwana wiwe imigisha amwatuye ko iraremeka. Imana yacu ni itabare bene data bakunze ba kino kiganiro igitondo gicatatu no musi. Naho numva bari bavuga mu myibutse y'ikirundi ngo uvumwa na benshi ugatota. Imana yacu ni dutabare. Ibyo byose byerekana yuko amajambo abantu bavuga afise impact, arafise uruhara, arafise ikintu ahindura mu buryo bwiza cyane bubi, bivanye n'ayo majambo ko ari meza cyane ari mabi. Imana yacu ni dutabare. Ngaha rero uyu mwanditsi w'imigani avuze ngo umuntu wese arinda akanwa kiwe akakarinda mu byo avuga, n'ururimi rwiwe akarurinda amajambo rusohora, uyu muntu aparvena, uyu muntu ashobora kurinda akanwa kiwe, uyu muntu ashobora guha disipurine akanwa kiwe, uyu muntu ashobora kudisipurina ururimi rwiwe, uyu muntu ni umuhirwe, uyu muntu arahiriwe. Kubera uyu muntu iyo abigize akabishobora, umutima wiwe, uyu muntu ni kuvuga ngo yashoboye kurinda akanwa kiwe n'ururimi rwiwe, ngo umutima wiwe aba awurinze amagorwa. Imana yacu ni dutabare. Iyo umuntu yigengesera mu byo avuga, iyo umuntu yiyubara mu majambo avuga, iyo umuntu yirinda gupfa kuvuga irisunitswe n'intego, uyu muntu hariho amagorwa menshi aba arinze umutima wiwe. Umutima wiwe aba awurinze amagorwa atari make. Imana yacu ni dutabare. Coma rero wowe ukurikiranye kino kiganiro igitondo gishasha cyacu tuno munsi, ukumva amahirwe adasanzwe anyegejwe mu kurinda akanwa kacu no mu kurinda ururimi rwacu, ukumva imvo nyamukuru n'inyungu zinyegejwe mu kwirinda no mu kwiyubara mu byo tuvuga. Ahandi Yesu yavuze ngo kuko amajambo yose abantu bavuga bazoyabazwa kuri wa munsi. Imana yacu ni dutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha cyacu tuno munsi, sinzi ubuzima urimo, ushobora kuba uri mu magorwa, ushobora kuba uri mu bibazo, ushobora kuba ibyo ukora byose bidakunda, ushobora kuba aho depoje hose kidacamwo, ushobora kuba niyo wize wiga bikanga ariko ukaba utazi impamvu bivako. Aha rero wotangara hamwe Imana yo projecta imbere yawe ku rusika ikakwereka iyo byazananye, hamwe woca usanga kimwe mu bintu bituma utaroranirwa amajambo uvuga abifisemo uruhara. Imana yacu ni dutabare. Ibintu bikoma gatoya ngo wewe jewe ndagowe, ewe jewe naragowe, aho umworo yandikiye ntibwuma, ugasanga ngo niyo yibwe ngo niyo yibwe ngo nshikana, ugasanga wama iminsi yose uriko wiyatura ko amajambo mabi, ubona umengo ntibikunda. Ukubajije ngo amakuru maki numubwira ngo bimeze neza, numubwira ngo nagahengwe, umubwire ahubwo histoire ndende, novuga ngo liste ndende y'ibitagenda neza, y'ibibazo wewe wa muri byabaye nabi, byadabutse, byahuraguye. Imisi yose amajambo akuva mu kanwa n'amajambo mabi, n'amajambo yo kwiranda, n'amajambo yo kwihebura, n'amajambo yo kwisuzugura. Umuntu akubwiye ngo ko mbona uberewe, ngo niwitwengereshaho, ko mbona uvyibushe, ngo aha ni kwashi, kandi kwashi nawe ntuzi n'ingene isa mu buzima bwawe muri kahise kawe. Ugasanga rero imisi yose wewe wama wature amajambo mabi, wamuvuga amajambo mabi, wamuvuga amajambo yo kwidekuraje, yo kwituka, yo kwikengera, yo kwisuzugura.
Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo cyacu cuno munsi, nta n'amajambo rero numwe kuvuga ngo aho usuzume neza wosanga amajambo mabi wagiye watura, amajambo ya ntibishoboka karabaye biranse, naho ndandaza ntibizokunda, naho ndandaza sinzunguka, iwacu nta muntu umwe yateye imbere uzobaze, iwacu nta nyungu ibaho, iwacu nta kibuga c'indege gihari, iwacu nyene ni hariya ari ni mu minyaganyaga, nta kintu na kimwe kigira gikunda. Ugasanga ayo mateka yakahise kabi yo mu muryango wanyu nawe yarakwandukije iminsi yose. Imvugo zawe ni imvugo mbi, ni imvugo zitameze neza. Ugasanga rero uba uri kuravuga kubera ko akanwa k'umuntu karema, ugasanga uri kuriremera igihome kidasanzwe bizokugora kurengana, bizokugora kubomora. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha cyacu tugasanga rero amajambo wovuga nta majambo y'ibyizigiro watura, ariko nagomba ngo mu mpera ya kino kiganiro dutera dusozera ndaguhamagarire kwimenyereza kwatura amajambo meza. Erega akanwa kawe kararema, amajambo watura ubu yarungitse mw'isi y'imwene. Ikirere cawe cyo mu buryo bw'ukemu ubu kirungitsemo amajambo ari negatife gusa, amajambo ya ntibishoboka, ntibikunda, naho nkora ntibikunda, nta kinyemeza ko bizokunda. Kandi ibyo bintu biragutangira kuko amajambo watura yuzuyemo ibintu byo kwihebura, byo kwiganyira, yuzuyemo ibintu bibi. None ko wiyatura ko amajambo ya ntibikunda, ntibishoboka, wagomba ngo bizokunde bizananye hehe? Kwica umuntu yatura kimuba ko. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha, reba kuvugishwa n'Imana. Hezekiya yeretswe amabuye menshi mu kiyaya ngo cuzemo amagufa, nako amagufa pana amabuye, yeretswe amagufa ngo yumye, yuzuye ikiyaya kinini kirimo amagufa yumye. Hama ijambo ngomba kuronderamo burya ndiriwe ndaja muri iyo nkuru ndende, ijambo ry'ingene Imana yamubwiye ngo nuvugire kuri ano magufa yumye araheza abe mazima. Imana yacu nidutabare. Imana imubwiye gutyo, Ezekiyeli acaremera avugira kuri ya magufa yumye nk'uko abwiwe n'Imana. Akivuga gusa avugira kuri ayo magufa yumye, aca ngo atangura kuronderana ngo igufa ryose rironderana na rigenzi ryayo. Urabyumva ngo arafatana, afatanye, hanyuma ngo haza kw'imitsi, havuye imitsi haza kw'inyama, haje kw'inyama haza k'umubiri, bose bahinduka abantu buzuye nyakiyaya kininiya. Hanyuma arabwirwa kandi ngo navugire ku miyaga, hanyuma umuyaga uze uhumekere muri abo bantu basubire babe bazima. Imana yacu nidutabare. Mwene data, birashoboka yuko umaze iminsi wisuzugura, usuzugura ururimi rwawe, usuzugura amajambo uvuga, ukayafata minenegwe, ukabona ko umengo n'ibisanzwe. Ariko nagomba kukubwira ngo ijambo uvuga rirafise ubushobozi bwiza canke bubi, rirubaka igihome kizokugora kurengana canke rikagucira inzira. Imana yacu nidutabare. Nagomba ngo mwiyumvire impamvu umuntu ashobora gusenga ukwizera, agasengera umuntu agwaye abadayimoni bagakoma induru, bagasha, bakiruka, bakavaho. Byerekana yuko mu majambo harimo ubushobozi bubasha kurema, bubasha kubomora, bubasha gusambura, ariko kandi bubasha no kwica ibintu bitopfuye bigapfa. Imana yacu nidutabare. Twabonye noneho muri ano majambo twatanguriye ko yuko ngo urupfu n'ubugingo biri mu rurimi, biri mu kanwa kacu. Imana yacu nidutabare. None rero sinzi ko wowe umeze nkanje ukaba wipfuza ko ibintu bigenda neza, ukaba wipfuza ko ibintu bicamo. Nagomba ndagize kino kiganiro ndaguhamagarira ngo wature amajambo meza,
tangura ama effort ugira, ibikorwa by'iterambere ugira, ukudandaza ugira, akazi udepoza urondera, nuco ugaherekeza n'amajambo mabi yo kuvuga ngo vyama vyase n'ejo bundi ntibyakunze, reka mve gutwara dosenge no gutereraya. Oyaye, herekeza ibikorwa vyawe ukora ubiherekeresha amajambo meza, kuko hariho ubushobozi budasanzwe bubasha kurema buhagaze mu majambo tuvuga. Ariko mugani bitagenda gutyo, uzosanga umutima wawe byarakuraniye kuwurinda amagorwa, kandi ngaha twumvise ngo uwurinda akanwa kiwe n'ururimi rwiwe, umutima wiwe aba awurinze amagorwa. Imana yacu nidutabare. Yumvire rero nk'ubu hamwe wosanga ari wewe witereje muri ayo mageragezwa, muri izo ntambara, muri ibyo byago, muri ayo maroshwa, muri ayo makuba, ugasanga ni wewe witereje. Ariko iyo ufata iyi ngendo n'inyifato yo kwatura amajambo meza, ugasanga ibintu biba byarakunze. Imana yacu nidutabare. None tugomba dusenga Imana, hamwe woba wisuzumye ugasanga byarakugoye, wahora uvuga amajambo yo kwihebura gusa, yo kwiganyira, atatuzovamwo, bitigera bikunda, bitigera bicamwo, ariko ukabise mu kuvuga ngo Mana mbabarira, biza kwimbabazi, hindura, marira, akanwa kandi nagakoresheje ibitari byo. Niyo mpamvu ndushe, ndemerewe n'ubuzima, nugarijwe imbere n'inyuma. Ariko iyo nkoresha akanwa kanje mu kurema isi nkwiye kubamwo, biba byagenze neza. Imana yacu nidutabare. Nibuka umukozi w'Imana umwe ariko arigisha, nimba mbibuka neza ni Apotre Sostene Serukiza, niwe ariko aravuga ngo Imana yaraturemeye isi twebwe twese abantu bayo, yaremye munsi y'izuba tubamwo, ariko umuntu wese yamushizemo ubushobozi bw'ijambo, kandi ngo isi umwe wese yipfuza kubamwo ngo niwe azoyiremera. Imana yacu nidutabare. Niba ugomba kuba muri environnement iri favorable vis-à-vis y'amabezwe ufise mu buzima bwawe bwa misi yose, umenye yuko ibyo ukwiye kubamwo, ibyo ukwiye kuronka, ibyo ukwiye gutunga, wewe nawe uriho umeze nk'akamana gatoya ngo ubireme. Isi wewe ubamwo ni wewe uzoyiremera. Imana yacu nidutabare. Ni wewe wipanga uko wipfuza, ukavuga ngo ibi nabyo ngomba ndabikemeye, ibitero by'umugwaneza Satani, ugahangana nabyo, ukabyirukana, ukabikura mu muryango wawe, ukabikura muri business yawe, ukagirira deliverance umuryango wawe, nawe ukigirira deliverance. Hanyuma ugasanga ibintu byagenze neza. Kubera iki? Nawe ufise ububasha n'ubushobozi bwo kurema. Imana yacu nidutabare. Aho sinovuga ama invention yirirwa araba, ama découverte yirirwa araba, ibyo abantu birirwa barubura, badema, batura, by'ubuhinga, bakoresheje ubwenge bwabo Imana yabahaye. Imana yacu nidutabare. Tugomba dusenga Imana rero. Kuvuga menshi siko kuyamara, kandi intumbero yacu ntihari yo gutera, ariko wisuzume urabe yuko nawe hari icyo wobwira Imana muri ino sengesho. Dusenge tuzosubira mu kiganiro igitondo gishasha cy'ubutaha. Mwami Yesu, turagushimiye cyane, turagukengurukira kuko n'amajambo twumvise, umuntu wese ayumvise akaba asanze ururimi rwiwe yarukoresheje nabi n'akanwa kiwe yarakoresheje nabi, hanyuma akavuze ngo Mana mbabarira, imbabazi zawe ziboneke ko niyemeje gukoresha ururimi neza n'umunwa wanjye neza, kugira ngo umutima wanjye ndawurinde amagorwa, ndawurinde amarushwa. Ngo navuze gutyo, umuntu asenze gutyo, mugirire neza, umuguza kw'imbabazi, mwiyereke, hanyuma uce umushoboza kuguma muri ino ngingo afashe yo guhindura imvugo, yo kurinda ururimi rwiwe n'akanwa kiwe, ngo abirinde amajambo mabi atabereye kuva mu kanwa k'abana bawe. Urakoze. Ibyo ugomba byose bishishikare kuba muri bano bantu bakurikirana kino kiganiro. Izina ryawe ryera Kristo Yesu, no kumusabye tubyizeye. Amen.